hariho n'abandi bavyariye ino bafite abana, none abo bana twebwe tuzobashira hehe? Mbega aba bariko baraturungika muri ibi bihugu canke aba baje kuva kera, abo bana bobo tuzobashira hehe? Ntiwumva ko twaje kurondera ubuzima tukaca tugenda dutwaye n'izindi shakoshi tuvyariye n'abandi bana nabo twari dufise mu Burundi batunaniye? Mbega twebwe tuzoba bande duserutse mu miryango bamwe bamwe ko tutiyumvira ngo twibaze? Umuntu wagiye wenyene ukaca utaha ufise umwana canke ufise imbanyi, abo rero bataha bazifise canke bavyara ni bamwe bazikoroye zananiranye. Aha ndatanga témoignage y'abantu b'abarundi bavyariye ino n'ubu bakiri mu mpimba babafatanye abana babakoroye babafatira ku cavu bariko barata abana mu mashashe, ubu baca barabafata ntabesha umunsi umwe baraje kunkenguza ijoro ryose barara baranzunguruka, ijoro ryose baranzunguruka pe, mugabo ndaberura impuzu mbona ni mabuja ariko aranzunguruka, umukobwa wa databuja niwe ariko aranzunguruka ijoro ryose. Hama nca ndavyuka ndamubaza ati mbega wewe wariko uranzunguruka ushaka iki? Nanje ndavuga nti kubera iki wanzunguruka? Ntiyanyishuye, yari yambaye impuzu zirabura. Kubera je inzu nkoramwo barantinya, barigeze kunkubita urushi kw'izosi amenyo ararengana, ururimi ruravyimba, gwuzura akanwa ururimi rusa n'ikara, amenyo arirabura. Gushika uyu munsi mfite amenyo yasumbanye kare kandi navuye mu Burundi nkomeye. Kubera iki? Narabananiye ko banyica jewe mba narapfuye. Inshuti zanje, iruhande yo gutabariza bashiki bacu bari mu bihugu vy'Abarabu, twahisemwo kuza turabasangiza intahe, inkebuzo, ivyumviro vyabo bishobora kugufasha kugira nawe umenye ukuntu ubaho mu bihugu vy'Abarabu, canke bishobora gufasha bamwe mw'aya ma agence abarungika atabitaho. Ni mwiyo ntumbero rero umunsi umwe gusangize intahe n'inkebuzo z'umwe mu bafasoni bari muri Saudi Arabia yahisemo kutuganiriza kugira ngo nawe nimba bishaka ucuraba iyi WhatsApp yanje unyandikire uduhe intahe utabaze. Nimba waranyandikiye sinasoma message ze zabaye nyinshi, subira unyandikire canke umpamagare. Abantu munyandikira guhamagara bisumba kwandika. Ushobora kurungika audio hateba kuyibona mu guhamagara nce nitaba kuri imo canke kuri WhatsApp. Murakoze. Maze imisi numva amakuru hirya no hino y'abaja za Saudiya, y'abaja za Omani, za Dubai, hanyuma abaja za Kuwait, za Bahrain, na za Beirut. Hama nashaka ndababwira bashuti bakundwa, ibibazo duhura navyo biragoye, suko twese twoja ngaho, twese nuko tugenda duhiriwe. Oya, duhura n'ingorane nyinshi, duhura n'ibibazo vyinshi, kandi ikigeretseko abaciye mu kinwabi bavugwa baje kera, aba barungitswe na leta, bose ni ukuvuga ibibazo tugenda duhura navyo birasa. Ntihagire uvuga ngo nta kibazo agenda agira mu bihugu vy'Abarabu. Ibibazo birahari, ariko ntibisa. Hariho abaronka ingorane z'umurengera ziteye ubwoba n'isoni, n'abandi baronka
izibayebaye kuko ingorane urumva ko zidasa nabivuze. Ubwa mbere ikintu nagoma nterere kandi nkine nkebura, narigeze kumva ngo ikiganiro ngo nkina nkebura, nagomba mbwira aba bene data twebwe tubabwiye ati ibihugu by'abarabu biragoye, batubwira ko turiko turabahuma dukoranye za miliyoni za miliyare ntumbaze, ariko nabo ubu barumvikwa na leta bariko baravyibonera. Ariko nubwo bavyibonera hari abahura n'ibibazo bataravugira ku matelefone canke badashima kuvugira ku matelefone ibibazo vyabo, uca umenga no kwiyambika ibara. Yego hariho abantu benshi twaje no muri ibi bihugu tuzi ngo tuje mu mahirwe, ariko twasanze tuje kwikorera umuriro waka ku mutwe, dusanga tuje kwikorera ibibazo biteye ubwoba n'isoni, dusanga tuje muri ibi bihugu kugira ibibazo bitandukanye bisumbya n'ivyo twabayemo tukiri mu gihugu. Muti gute? Kora barava mu bukene, baramererwa neza, barubaka amazu, barakora amaparasera. Huwo ni umuce wa mbere. Imice ya kabiri, hari umuce wa kabiri wagize ngo witeze imbere uhura n'ingorane, babarya amafaranga, abandi baribwa, abandi barasahurwa, abandi bahura n'ibibazo bitandukanye. Umuco ugira gatatu ni ingorane duhura n'abakozi dutoroka tuvuye mu makontra. Ubu honyene umukozi urumva ngo ngiye mw'ibarabara ananiranywe n'umwarabu, umaze kunaniranywa n'umwarabu ugahura n'uwundi muhuriye ku rubuga, duhurira mu magurupe atandukanye y'ibihugu byose nababwiye. Umaze kwishiramwo gutoroka, umwarabu ushobora kunanirwa ni mu nzu yiwe, ukagenda gukora ukagomba guhwera, ugahanagura ibibambaza agatonda amanywa n'ijoro, ntavyo ushoboye. Hari igihe usanga ufise inguvu nke, hari igihe usanga baguturubika bakagutuka. Kora ibi nawe ntabubangutse, ukumva n'ishavu, ahantu ukorofye rimwe ukorofye kabiri ukahakora upangira isafari zitanu bakakubwira ko ataco wakoze. Kora ibi ukumva inguvu zirataka, ukumva mengo wohunga, ukaca usaba ko ukumva yuko woja muri iryo barabara. Rero benshi bamaze gutakaza amazu y'abarabu, baca baja mu bintu vyo guhura n'abapapa baje gushaka ubuzima muri ibi bihugu. Ubwa mbere abo bapapa bahura, ino hari ubwoko bwose, haba mu za Saudiya, mu za Omani, mu za Baharini, mu za Katari, mu za Omani, hose hari ubwoko bwose buja kurondera ubuzima, baba abagabo canke abamama canke inkumi. Rero tumaze gutoroka ibibazo duhura navyo ni vyinshi. Umuntu amaze gufata iryo barabara agatoroka, ahura rero n'aba bagabo baje kurondera ubuzima. Ni ukuvuga baca batangura guhana amanimero. Ugiye mu isoko ukabona urya arahamagaye, ugiye hehe ukumva arahamagaye. Baca batangura rero kurondera amazu yo kwipangira, bakagira imigwi. Hari inzu usanga barimo nk'abantu 13, 15. Abo bose umwe wese arananiwe na kakazi. Ni ukuvuga nta kindi gituma bapanga ayo mazu. Uje ngo aje kuruhuka, aje mwikonje, nzosubira ku kazi. Hari igihe ahura n'uwaje muri ibi bihugu, muri ivyo bihugu nyene, akaza ari umupapa, bakaca bafundikanya yuko batwarana, akaca amupangira inzu, akaza aramuduhera duke dukarungikira umuryango. Mu gihe rero umubano wabo uhindutse, aca agaruka, ngiye ku kazi, akamarayo ukwezi akagaruka, akaza aragenda apitapita akora uburaya gutyo. Nibo benshi babaye muri ubwo buzima. Aha benshi twanka kuvuga ko twoba twiyambuye agashambara. Hari abamama basize abapapa mu Burundi, hari abamama bubatse ingo zabo, bashika ino bakandurwa n'abandi bapapa, bakazoshika mu Burundi bamaze guhindukira ino bakaca bavuga ngo bari kubuzi, kumbe nta kindi cabajanye barimwo atari ivyo. Ikigera rero kigira kibatekurukane
umuntu amaramazwa niyo yanduye aharura agatwara inda. Hari utwaza inda akayitwazwa n'umumisiri, akayitwazwa n'umu-Ethiopia, akayitwazwa n'umukenya, akayitwaza n'umuganda, akayitwaza n'umumadagasikari, akayitwaza n'umumare, akayitwazwa n'umufaransa, akayitwaza n'ababangari, akayitwazwa yani iyindi miryango iri ino, Abafilipini, akongera akayitwazwa n'Abahinde, akongera akayitwazwa n'Abatogo, akongera agatwazwa inda n'Abagana, Ababeni, ibihugu vyose gutwara iyo nda arayivyara. Hari benshi bazitahana mu Burundi bazifise zikiri nto, abandi bagafatwa n'igipolisi cyo muri ibi bihugu bakaca bakujana muri polisi kugufunga, baca bagutigatabura tiketi na wa mwana wawe ukagenda ari uruhinja. Hari abafatwa bagwaye bavizifise zigomba gukorogwa bakabajana mwa muganga ku buryo batagira ivyangombwa, akabura amahera ariha canke atagira uwuyamurihira ayo mafaranga, nta kindi baca baterura bakajana muri polisi. Bapfa kubona gusa uvyaye umwana umujana n'uruzogi rutarakoroka. Hariho n'abandi bavyariye ino bafite abana, none abo bana twebwe tuzobashira hehe? Mbega aba bariko baraturungika muri ibi bihugu canke aba baje kuva kera, abo bana bo tuzobashira hehe? Ntiwumva ko twaje kurondera ubuzima tukaca tugenda dutwaye n'izindi shakoshi tuvyariye n'abandi bana n'abo twari dufise mu Burundi batunaniye? Mbega twebwe tuzoba bande duserutse mu miryango bamwe bamwe ko tutiyumvira ngo twibaze? Umuntu wagiye wenyene ukaca utaha ufise umwana canke ufise imbanyi, abo rero bataha bazifise canke bavyara ni bamwe bazikoroye zananiranye. Aha ndatanga témoignage y'abantu b'Abarundi bavyariye ino n'ubu bakiri mu mpimba, babafatanye abana babakoroye babafatira ku cavu bariko barata abana mu mashashe, ubu baca barabafata babashira mu mpimba bari ino. None wonsigurira gute ingene abantu baza kurondera ubuzima tukaca tuja kwiha amabarabara yo kuja muri ivyo bintu? Nukuri Imana itubabarire kandi n'abaturungika babe batubabarira baduhishuke, ivyo tuje ino bababwire ati babatekereye impanuro ati hariya mugiye gupambana, hariya mugiye kwibako, hariya ntimuje kwasama no gufyina, kuko murinze muhaguruka mukagenda nta kindi no guhangana n'ubuzima kugira ngo imiryango twasize mu Burundi turabe ko yo kwiyungunganya. Ariko ivyo twebwe kubera dufise turaba mama mengo sinzi ingene tumeze, ibiharuro dufise ari bike mu mutwe, usanga twivanze mu bindi. Ubuzima rero bwo mu Barabu buragoye, ntibavuge ngo babandire abakozi ku kazi kandi bamaze gutanga amatémoignage yo kwaka abakozi amatelefone ngo bariko barabarega. Bamenye ko bamwe muri audio muri video nabonye ngo batanze ubuhamya ngo babaka amatelefone, aho bariko barakokeza Abarabu, kuko umwarabu nturinda kumukokeza. Abarabu mubumva ku munwa canke mukababona kw'isura. Abarabu n'abantu babi bakaze b'inkazi barushangira ntumbaze, sinobagereranya n'ikindi kintu. Kuko umwarabu uriko uramukokeza aca abona yuko muri iyo nzu umaze kumukokeza uvuga ati bake telefone abakozi, mwaka umukozi telefone, aha aca amenya ikintu icarico cose ntashobora kumuha umwidegemvya umukozi, vyaba mu vy'indya aca agenda kumucunga ahava amushiramwo isumu, haba mu bana biwe ntasubira kumwizigira ngo amusigire abana canke bagende bajanye abana biwe ngo abareke bidegemvye. Ni ukuvuga umukozi ntabaho ku kwidegemvya, aca abaho mu mwikeko. Haba yagiye mu nzu ngo agiye mu vy'indya baca baguma bamwikeka ko ahava akora ikibi. Rero abo bahamagarira abantu ngo nibabake amatelefone abakozi barungitse, nukuri turarungitse turabasavye ntibasubire kubwira Abarabu babakokeza ngo amatelefone abakozi ngo bagomba gutoroka. Aho bariko barakokeza abakozi kugira ngo abakozi barungitswe n'ayo mezi hari igihe batazoyamara canke bakabica, kuko baca bababonamwo ububi bagire batoroke. Bavuga ati bagira batoroke bazosiga babishe. Kabiri ntibasubira kubizigira,
gatatu baca baguma babasaka mu turembe twabo babitse, kane baca baguma baza kubasaka mu vyumba. Icumba c'umwarabu ubu aragutegeka ko atakufuri ushirako, ntiwugara mu nzu y'umwarabu icumba c'umukozi aryamamwo, ni hake bugara, ntibaze bababeshe. Naho haba hariko urufunguruzo bararukuramwo bakarutwara, bakaraba ingene barara baraja kugukenguza ijoro. Ntabesha umunsi umwe baraje kunkenguza ijoro ryose barara baranzunguruka, ijoro ryose baranzunguruka pe. Mugabo ndaberura impuzu mbona ni mabuja ariko aranzunguruka, umukobwa wa databuja niwe ariko aranzunguruka ijoro ryose. Hama nca ndavyuka ndamubaza ati mbega wewe wariko uranzunguruka ushaka iki? Nanje ndavuga nti kubera iki wanzunguruka? Ntiyanyishuye, yari yambaye impuzu zirabura. Kubera je inzu nkoramwo barantinya, barigeze kunkubita urushi kw'izosi amenyo ararengana, ururimi ruravyimba, gwuzura akanwa, ururimi rusa n'ikara, amenyo arirabura. Gushika uyu munsi mfite amenyo yasumbanye kare kandi navuye mu Burundi nkomeye. Kubera iki? Narabananiye ko banyica jewe, mba narapfuye. Nanone iyo ntasenga Imana barandoga amezi 3 niyagisha imbugita n'ibiti, ariko n'uwo muryango nari ndacyari muri wo. Urumva ndagira ibibazo biteye ubwoba n'isoni. Umunsi umwe barazana umukozi w'umuhindi arankinda kijoro ryose ukamenga n'inzu bankoreye, nsanga yacanye buji munsi y'ibirenge vyanje no ku mutwe. Ndamubaza wari kurampamura kwiki? Nca mpera muri iryo joro ndasenga, arasara ariruka arata impuzu. Ndakubwire rero ingene abarabu bameze n'abahindi. Abarabu n'abahindi mukoroga n'abasazi, barasaze. Kandi ushimiye igihugu ca Kuwait kibura ibindi, kirafite indya ariko bafise umunwa muremure. Ingeso y'Abasaudiya bimana indya bagakubitana no kwica bakica. Noga muri Kuwait ntigwitaha naho nyene, aho ubona ni ingorane twaje kuruhama. Rero ico noba mpanura abo bantu, kimwe abadamu twaje ino n'inkumi twikebuke icyatuzanye gukorera imiryango yacu. Ikindi ca kabiri, nubwo mwoba muhuye n'uwo muntu mukavuga ngo mugire ubukwe bwirirwa buraba ku mugaragaro, birirwa baragira amaharusi abagore bafise abagabo mu Burundi, basize bataye abagabo mu Burundi ngo baje ino, inkumi abagore batagira abapapa mu Burundi, inama mariage yirirwa araba indango murango riva. Ariko nashaka ndababwire ngo ikintu kimwe jewe ntamtahura neza, natwe tutagira ubwenge nk'abadamu bamwe bamwe, si bose. Mbega kubera ko umuntu amaze kugutera inda, iyo ndaka igutera atemera guhagurukana umwana wiwe ngo amutware mu gihugu avukamo, asiga mu gutanya. Nta munyamahanga yitwa ngo numumari canke umutogo canke nde yavyaranye n'umuntu muri ibi bihugu turimo ahagurukana umwana ngo aramutwaye mu gihugu ciwabo. Basiga babatanya abagore babavyaranye. Ivyo maze kubibona kenshi, ndabifitiye n'ubuhamya bwinshi n'uburorero bwinshi. Abonze duhurira muri groupe tuyaga kandi intanga n'impanuro ni benshi. Hariho n'umukobwa aheruka kuvyara, yaje ari inkuma ava ku kamabuye hejuru hariya, ntarinze kuvuga izina. Ndamubwira nti ja ku kazi, nta kazi kahari, kumba ariko araronderwa n'umuntu. Bari abantu bafise inda, yarirabuye kujya kwishashe izimwe za kera twara dusumiramwo mu Burundi. Ubu rero yaravye aheruka kuvyara. Impuzu yafatiyemwo umwana nizo yasavye, nizo bamuhaye. Ino nta mpuzu ugura kweri z'abana canke iki, hari impuzu bata ku mayarara, nubwo ugenda mw'isoko kugura n'amahera make. Noga nashaka ndakubwire ko yavyaye atani igitambara afise, kandi umugabo yaraje ngo yavyaye nta iki, ariko aho ubona nta bwenge dufise. None umukobwa yahagurutse mu Burundi ari inkumi, akazi n'akaca kuvyara uwo mwana. Noneho uwo muntu yasize amutaye yarigira, uwo mwana muzererana muri iki gihugu turimwo. None ga yemwe, ejo hatahira atahana umwana ga yemwe, umwana w'umumari amutahane neza no muhira ngo ba.
mbe umuryango uzomubaza iki? Mbega igihugu coco kizobaha ubwenegihugu? Ico kintu turakibaza. Ko baturungika ngo tuje gukora tugaca tugenda tuvyaranye n'abagabo batandukanye muri ibi bihugu, mbega abo bana tuzotahukana izo nda zizovukira mu Burundi tugenda dutwaye bashobora kuzikurayo zikanga? Mbega abo bana bazohabwa ubwenegihugu bizogenda gute? Muratubariza abajejwe intwaro mu Burundi baturungitse canke n'abataturungitse, mutuvugire turabe mana yanje. Je sinzi noneho ingene je novyumva n'ingene nobivuga. Nukuri ibintu biri ino ni ingorane nk'ubu iyo tugira igihugu giteye imbere nta bantu tuba turiko turaja kuvyarira abana ino ngo twihe akamaramaza tuze dutahe tumaramara imbere y'igihugu cacu, imbere y'abaturungitse, imbere y'abatushakiye yani ivyangombwa kugira ngo tuje kurondera ubuzima, mugabo tukaganukana imvyaro z'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. N'akamaramaza vraiment. Nukuri biteye isoni n'ubwoba, ariko ikintu nsaba gusa nuko n'abiteze baronse bakaronka data uko kuntu hariho abagiye bakamererwa neza bakaronka amazu bakaronka amaparasera, ariko mumenye ko atari umunezero wo gutaha utahukanye umwana mu gihugu ni kandi wari waje kurondera. Hariho benshi badashaka kwica canke ngo babate, oya ntitwobahanura ngo tubate, oya tuzobatahana n'abandi twari tureze turabareze, ariko ikintu kihari kimwe nukuri twikebuke, mwumva akakamo bene data kugira ngo tuze tuganuke. N'uwoba birota mu mutima agenda abwire umutima wiwe ti mutima ntugakore ayo mabwa, ntugakore ayo mabi. N'amabi nubwo biri uko, n'amabi yo gutahukana umwana mu gihugu wagiye wenyine, n'akamaramaza mu muryango no mu gihugu. Jewe nibaza ko vyaba ari ivyo, niyo mpanuro je notanga. Ikigeretse ko naco ntuzogorerwa umwarabu ngo uragwaye akubwira ati je dufana amahera, inyuma y'ivyo udakoze fata akayira ugende. Hari umwarabu akubwira ati iki kintu ntukoreko, ukozeko ntiwihende, twe turya indya basigaje abarabu. Hari igihe uteka inyama, hari igihe uteka inkoko, ugaheruka uko nyene tukarya ibisosi watetsemwo ibirayi n'ibindi bintu, we inkoko batabaguye bahejeje ukaja gukuma umuceri, uduceri tumwe canke vyuzuye n'ibivuta kugira wumve yuko utohava upfa n'inzara, mugabo tukemera ayo magorwa tukayabamwo tukabirya ivyo badushigarije tukabaho. Urumva kubera iki? Tuba dufise ico twaje kurondera. Ukarara urakoreshwa ijoro nk'akarorero jewe ubu nta saa 11 abandi bantu bose bavyutse. Abakozi dukorana bose bavyuka baryama saa 4, mugabo je ndakora gushika saa 11 canke saa 10 ntashe kare, mvuga nti ni kare saa 9:30. Urumva ivyo biba bigoye. Aho rero ururira ku ngazi hariya hejuru urafurukiza ibibambazi, uragira iki? Aho ibitutsi birimwo kurya bahiriwe bo baryama ku murango, nawe ukaguma ucuruguta ivyo ku murango. Bavyutse rero nakandi kaji gashasha wukuburuka ko kurara urakora ijoro, ukaraba ivyo bintu iyo nzu wirigwamwo. Hari n'inzu ntoyi vraiment, hari n'igihe uba mu nzu ntoyi, mugabo ukaraba ivyo bintu ukora kuva mu gitondo rikarinda rirenga. Wegereranya na za nzu z'iwacu mu Burundi dushobora kuba tubamo, udashobora gukora ibintu kuva mu gitondo ukarara urakora, bigatangaza abantu. Sinzi ko hari abazimu, sinzi ko hari abadayimoni, ntumbaze je narabuze ukuntu nobafata mw'ijambo rimwe. Jewe amajambo novuga nayo ntekera n'abantu bariko bararungika abandi bene wacu basaza bacu muri ibi bihugu, babahanure bababwira ati gende mupambane mwebwe nyene, bareke kubabesha ngo bazoja kubavugira, ngo muri ofisi. Nta ofisi nimwe yaba iya Koweti yaba iya hehe ija mu rugo rw'umwarabu. Urugo rw'umwarabu ntiwinjira ntuhirahira, naho yotuma ivyo kurya muri hoteli canke mw'isoko, canke agaterefona mw'isoko nzanira ibi n'ibi, tomate, ibitunguru, ibiki, kuko yabuze umwanya wo kuja kubigura. Uwabizanye ntiyinjira, imodoka yiheza hariya araterefona, umukozi niwe yiruka kuja kubitora, aja kubitora. Urugo rw'umwarabu ntihagire umuntu azokubesha, yaba ofisi ya hehe izokubwira ngo niyo ofisi ngo iratumbera urugo rw'umwarabu. Birahimba naho woterefona ntibakwitaba. Je nkaheruka naragize ikibazo ntovuga, ariko baragerageje baraterefona
baraterefona, nta ni telefone nimwe bapfuye bakiriye. None wumva abo baja kubesha ngo bazobaterefona bavugira ku ma office ngo bagura impuzu ngo bagura ibirato, nta tegeko utanga mu nzu y'umwarabu. Nibajya amahera bicecekere bareka umuntu nyene yagiye apambane, hama natwe bizodushikira tuzogoma dusemerera nyene bibagwa mu matwi. Nizo office nyene zizoba zarabajanye za Saudiya wumva ngo hari ama office, nta bazovugira iyo muri office nyene, nta muntu azohaguruka ngo agiye mu rugo rw'umwarabu ngo agiye kuraba ngo hari yinjya ngo ntaziriho ngo yaguriye ngo ibirato ngo yaguriwe impuzu. Nta numwe ntibaze baguhende, ahubwo abantu nibavugisha ukuri batagomba kw'Imana. Kubera iki twebwe abantu twitwa ngo turasenga, kubera iki twebwe abantu twitwa ngo turabarundi bavuga ngo kuvuga ukuri birakenewe. Ayo mahera muri ko murajya mu bujyajya muhenda abantu, n'Imana ntizobemerera ko muyatungamwe ibintu kuko muyaca mu kubesha. Ubwo n'ububeshi n'ikinyoma cyambaye ubusa, muvuga ngo muratelefona ngo abarabu, umwarabu arakubwira kuko nta tegeko utanga mu nzu yiwe. Mbega uraza abarabu naho bavukana ko badakundana, na mushiki we ashobora kuza akirirwa aho mu rugo ntagende kuramutsa musaza we kandi bavukana? Ivyo murabizi neza. Mbega urazi ko umwarabu bashobora kugira urubanza, ubwo rubanza ntarutaha agafata akayira afata imodoka yigira, canke bashikiwe canke basaza we bakaza ntibicarane ngo bagwane mu nda canke muramukazi wa muntu akarengana, ubwo rubanza ntarutahe. Mwabarabu murabafitiye umwana wa mwene wabo ntatumbere ku isani bariko barajya taruguru yaragiye kwicarana n'abandi bana ba mwene wabo ngo bicare basangire. Cumbwira rero we uri umurundi bajanye kunega muri Saudiya ngo ugiye kwicara muri office ngo uzotelefona umwarabu ngo umukozi ngo yagize iki niki niki, yanka mwene wabo bavukane ndimwe sumwe. Ivyo mwe mubikura he? Nimuvuga ukuri, abariko bararungika abakozi bababwiza ukuri. Twebwe aha tuhamaze igihe kinini, imyaka 10 tumaze, si mikenya, ariko bagende bavuga ukuri. Hariho abantu bazi no mwaka imwe imyaka 5 ngo ndazi cyarabu narakomantaye mu bintu. Oya, geze ngaho mureke kubabesha, mubabwiza ukuri. Ibi ngene abarabu bameze mubabwiza ukuri timwebwe turabahagurukije muragiye, ariko muzomenye ingene mwifata mu ngo z'abarabu. Munaniwe tuzobaronderera ahandi habananiye muzogaruka tubarondera ahandi. Kirazira gukubita umuntu ngo nuko yananiwe n'akazi k'umwarabu we nuwo kaguha, nuwo kubwira ati genda wirigwe y'umunsi umwe imisi 2 imisi 3, naho waba wicaye muri office tigenda wirigwane n'umwarabu wova yusesemwe, ntavyo woshobora. Naratangaye kumva ngo umuntu arongoye office akubita umuntu umukubitira iki, kandi no muri office twese twarahaciye turahazi, twarananiwe n'akazi ubwa mbere baradusubiza turahazi. Hari n'igihe udashobora kucuronka iyindi nzu ukamanza ukarindira mpaka umuntu yaje akakugomwa akabona kuvuga ati mpuyo mukozi sugufucu ugenda diligence ngo baragusubije ngo ubunyene ngucironka ubundi mukozi ngo ngundi ngo umukoresha ngo agushima. Ivyo sivyo namba na gato. Kiretse abantu bavuga ati uyu mukozi ndamushimye ndagiye. Mbere azi ko ushobora kuja gukora akazi ko kuja guhindurira umuntu aharyamye akorera byose ngaho. Mbego yicaye muri office wumva ngo ndabwira shebuja ibi nibi, yoreka guhindurira umnyina wiwe yitumira umwanda mukuru haryamye, umwanda mutoya haryamye, wewe umwarabu kamukira mu nzu we ngo uzotumbera ngo uje kumuvugira wewe, agukubitira kumuhindurira. Hari n'igihe bataguhana kamama ko gufuka ku mazuru canke bataguhana n'amaga yo kwambara, umuhindura uko nyene amavyuka yakora mu uko nyene. Mbe kubera ikimwe muhenda abantu ibi bihugu twarabibayemo turabizi. Nimukore ubuzi bwanyu mugabo mutavangatiranije abakuru muba bakuru, abarungikwa ku kazi baba barungikwa ku kazi, abitwa ko bari muri office mu za Saudiya mu za hehe bamenye ko ibibazo duhura navyo mu mazu y'abarabu batabiza, ahubwo bakwiye gutega amatwi abakozi ivyo bariko barababwira bakavyakira bakagenza buhoro mu kwitwararika abakozi, cyangwa no kubaza ibibazo abakozi ivyo bahura navyo muri izo nzu, nabo bagatohoza bukebuke kugira ngo babaze abakoresha bukebuke. Ntibace bafata ingingo ngo baka amatelefone aho bariko barakwegera mu muriro udahera, kandi uwo muriro bariko barabacaniramo ngo babaka amatelefone bituma babinuba, kandi bituma bo kubitwa, bituma bo kwicwa, kuko umwara baca kwikeka ko
ugira umugirire nabi mu nzu yiwe. Amajambo jewe novuga murambabarira mvuze vyinshi kuko hariho n'uwo wobwira yarihuriye n'ibibazo mu nzu mwegeranye ukaca umuturisa amakofi, ego ukaca wemera ugahitamwo no gupfuba warapfuye. Mugira umugisha. Ndabashimiye rero ko mwafashe akanya ko kunkurikira. Ndazi ko mukunda uburyo tubatabariza ibiganiro vyacu. Ukeneye ko dukora ikiganiro, mpamagara kuri iyo nimero. Ni guteranya 358 46 58 31 314. Je nitwa Daniel Mugisha, niryo zina ryanje. Hari abakunda kumbona kuri chaîne bita Urugendo News, hariya mbariko ndaganira ibinyuranye n'ivyo tuganira ngaha. Hari abakunda amakuru ni hariya ku Rugendo News, ariko ibijanye n'ibi tuko turaganira muri uwo mwanya ni ngaha nyene. Ushobora kwiyandikisha rero kugira ngo ntihagire ikiganiro kigucika. Je ndabashimiye, murakoze.